Ibahasha y'amafaranga 150 niyo yahawe umuryango umwe wese mu banyagihugu bahuye n'imyuzurira bari begeranirijwe muri site ya Wintereko. Iyo mfashanyo ikaba yatanzwe n'ishira hamwe Help Chad. Amafaranga rero ngo azobafasha gupanga inzu mu mezi ya mbere. Ni mu gihe kuri uyu wa gatandatu ubushikiranganje bwo gufatana mu nda bwari ko bubasubiza mu zabo. Merde Sabushimike aramusa ubwo bushikiranganje agashimira iryo shira hamwe kwigoro ryakoze ndetse n'abandi bose bafashije muri ico gikorwa, agasaba kandi abanyagihugu gukomeza amahoro n'umutekano aho bazoba bari hose. Nshimiye cyane bimwe bivuye ku mutima ishira hamwe Help Chad kuri kino gikorwa gishimishije ryatunganije, kandi ngira ngo mwumvise ko rigomba kandi gushigikira igikorwa nk'iki ku miryango y'ahandi mu yandi masite. Nkaba nshimiye uwo wese yitanze kugira igikorwa gitunganywe neza, nkavuga abakozi ba Croix Rouge, abakozi bo mu bushikiranganje, eka abo bose bashimye kuza kwifatanya natwe kuri uno munsi naho wari umunsi w'akaruhuko. Namwe musubiye muzanyu, genda mwifatanye n'abandi mu gutsimbataza amahoro n'umutekano, mushire abana mu mashure, muje hamwe n'abandi mukora ibikorwa rusangi, muje mu makoperative, muteranye inguvu, mufashe leta mvyeyi, leta nkozi kurangura imigambi yiyemeje kugira iteze imbere igihugu cacu. N'akanyamuneza ntangere bamwe mu banyagihugu bari begeranirijwe muri iyo site barashima kuba batahukanywe maze bagasubira mu zabo. Uko tuvyakiriye no kuri uno munsi, ego turi muri bamwe twagize ikibazo c'ingorane y'umwuzurira ngaha ku Winterekwa. No musi no kuri mwitariki ntabanduka yo kuva ngaha muri kino kibanza nkuko baje barabidushikiriza. Nukuri twe turaryohewe cyane gose kubona leta nishira hamwe baratwiyumviriye kuma bakavuga ko bagira badukire muri kino kibanza, kuko twari dufise ubwoba cyane bw'imvura igiye kudusanga muri ano mahema. Murabona ko n'amahema ari yabaye nabi, ariko no kuri no munsi turishimye n'ukuri kandi turishimye gose kubona tugiye kuva muri kino kibanza. Twarabapangayi bamwe tugiye gusubira mu buzima busanzwe nk'abandi, abanye n'impangu bagiye kubasanurira, bagiye kubasakarira, basubire mu buzima busanzwe. Nukuri turashimye gose kandi turishimye gose. Twumva umunezero, tugashimira na leta y'u Burundi, leta mvyeyi, leta nkotsi. Nico tubanje gushima kubona natwitayeho ngaha, ko twari turi gashimira n'abategetsi n'abato uko bagiye bakurikirana, bona baranatwitayeho n'amashira hamwe menshi. Nico twoshima, twadushimye n'Imana kandi kubona tuvuye ngaha imvura igiye kugwa tutakiri ngaha ko batwahavuye. Nayo bamwe mu bari basanzwe babayeho badapanze basaba ko leta yo bafasha bakabaha amabati maze bakubaka. Tugiye gusubira mu zacu naho tuzitaruzura neza, ariko turarindiye twizeye icyo leta igiye kudukorera, imbure ikaduha amabati tukasubira mu zacu naho tugiye kwaka indaro vuba bwango, twizeye ko dushobora gusubira mu zacu. Tugiye kuva ngaha turabishima kandi turabinezererwa, ariko kimwe nka twebwe twahuye n'imyuzure twarubatse ibigega kuko nitwe ntitwari dupanze. Urumva rero twarisuganije turubaka ibigega, ariko rero nk'ubu ko tugiye kuva ahantu n'ukuri turashima umugambi leta yakoze, ariko rero kimwe turibaza ko ibyo bigega bizohaba binyagirwa n'imvura, kandi nk'aha tuvuye ngaha ntawe dushikira, turibaza ko tuja kwaka indaro mu bagenzi, icyo kiduteye umadidani. Saba urabona n'igihe c'imvura, dusaba yuko mu maguru mashya tugira vuba nk'ibyo bigega twubatse ntibisambuke ko twarabiruhiye. Tugasaba yuko leta yodufasha bakaduha ibisakazo tugasakara, hamara tugasubira mu zacu. Twebwe rero twibaza yuko natwe tugiye kugenda muri imfashanyo baha abandi natwe barashobora kuduha, ariko turabona ko nk'iyo mfashanyo boduha ntitwogura ibisakazo ntibyokunda, kandi abona ko bamwe tugiye gupanga kuko ntaho mfise ni ibigega bigaragara. Twosaba n'ukuri batugirire vuba baduhe nako dusakare ibyo bigega bitaranyagirwa n'imvura. Umushikiranganje Merde Sabushimike akaba yamenyesheje ko ico gikorwa kigiye kubandanya no mu yandi masite.